Bakunzi ba Magic TV mumeze gute mumeze neza murakomeye kuri micro mwana ko ari Rukundo Ange Minoche ikiganiro sikindi ni cyakindi cha fashion. Uyu munsi tukaba twagendeye abanyamideli murazi ko tubafise benshi mu Burundi mugabo mudakunze kubitaho kandi bafise ikintu bamaze kinini ya cyane mu gihugu cyacu canke mu buzima bwacu bwa misi yose. So uyu munsi twaba turi kumwe na ni Flamme la mode na ASA fashion bakorera hamwe reka dushike turabe ivyo barimwo tuyage mubumvirize mumvirize n'akamaro bamaze mu gihugu cyacu. Bakunzi ba Magic TV tukaba tuyage n'umumanke umukobwa mwiza cyane mwabonye adefira abishoboye umurundikazi tufise impano nyinshi reka tuyage twumvirize ubuzima bwo kuba umumanke ingene umeze gute sawa urakomeye yego bakwita gute Maya Maya ubuzima bwo kuba umumanke umaze imyaka ingahe imyaka 5 ni kuvuga watanguye wiga mu mwaka ngahe natanguye niga mu mwaka wa 9e Nevyeme muhira vyagenze gute babibonye gute ko bokureka baranshigikira bose ya bumaze kugushikana ubwo buzima nigiki bimaze kuguha uramaze kuvoyager kwera umanke ubumanke ni ikintu nyene ubanza kwitondera nko kuririmba ko nushobora kuvuga ngo uratanga ubumanke aho nyene uraronse biza buhoro buhoro kwanza ikintu ca mbere mu bumanke ni visibility ikintu ca mbere ushaka ku avance muri mannequin utegerezwa kumenywa ugire book urumva ugire udefira ahantu henshi mu voyage aho nushutangura kubona utanguye kuganya muri mannequin muri iyi myaka 5 waherenga muri Flamme canke hari ahandi warumaze natanguye mu Rwanda muri agence y'umukuza ndabireka ndadino rero njino shamvuga ingenda bitangurira inwacu uwo mukuzi yari umurundi umurundi aravanze n'abanyarwanda ku mpamvu wahereye mu Rwanda ni kwera ishure canke ni wabishatse urumva naragiye muri vacances ni ibintu nakunda nkiri umwana ariko sinari mfise umuntu yombwira avance ngiye mu Rwanda rero ndaronka umuntu ambwira pourquoi pas essayer pour regarder là où tu peux arriver shandagerageza ndabona ko ndabishoboye ndazino rero ndabitangura Maya ndashaka ubwire nk'abandi ikintu umaze kubona umaze kuvuga ati jewe ikindazi ko nzogishikako mbandanije ubu mwuga wanje ndazi ko ikinzogishikako ndabizi ko nzogera kuko mu yandi mapeyo urabizi yuko baragura imiduga baragura amazu ariko kazi uravye muri iyo myaka 5 uravye uri kuraje kuko twabibonye usetala ni kintu ubona ati je kinzogishikako bon muri mannequin jewe kubganje j'ai la foi je vais arriver loin urumva ikintu cyose iyo gitanguye utegezwa kwishiramo ko uzotera imbere même si c'est après 5 ans 6 ans bije kandi biba vyiza ibintu vyiza birateba kuza yego Maya ni giki kibi kimaze kugushikira muri uyu mwuga nana kimwe en tout cas yego abantu bose bagukoresheje amanzi waciye mwese bagiye baguhemba neza vyagenda neza bon ikintu cyose dans la vie il y a toujours des échecs et voilà nizo nabajije urumva kandi iyo ugize échec igufasha ubwenge urumva igufasha demain ou bien après demain je vais plus le faire ça d'accord ariko muri mannequin jewe sinovuga ngo maze gukora ikintu mvuge oya ndabikunda kandi nzoyibandanya yego turavye ukuntu abatwara ama agence ukuntu babafata gute babakira gute kuko kugira uhindura uve uja handi se kariyo quelque chose babonye kitagenda nga ukabona ati hari yasemye
nk'ibiki amagence yo ngaha mu Burundi abuze gusa aba sponsor c'est tout ariko ugiye muri agence imwe nibaze ijye uza kuvamo ugiye ahandi woronka ikintu kihambaye usumba ijya wavuyemo amagence yo ngaha mu Burundi abuze ivyo aba sponsor kandi abamanike bino barafite inata cyane urumva hari umuntu aza kugira manikino kubera bamubone like c'est pas son rêve yeah. Nagirize manikina nk'akazi no aje gusa par blague cyangwa kurikiye abagenzi ibintu byuko nuko nico gituma manikina mu Burundi itatera imbere uvuga ati biva ku bamanike cyangwa biva ku babatwara biva ku badutwara n'abamanike kuko ko uvuze ukeneye gutera imbere naho ijya sponsor itaguteza imbere wewe akazi ukora kiwawe abantu barakabona niko kaguteza imbere c'est ça ndashaka umbwire ikintu wifuza abantu bakunze ingeno defira nk'ikintu wifuza ari aho bokubona bushobora gukurikirana n'amafoto yawe cyangwa iki abantu bashobora kwifuza kuza baraba ibintu by'iwawe aho bobisanga bon je kuri UG nitwa Kimaya Sultan iyo ni Instagram yego kuri Facebook nuko nyene nivyo nkoresha tukaba byumvise turagushimiye wakoze okay namwe murakoze ona twatugage n'umustiliste murabizi ko turabafise mu Burundi muga murabizi ko tutabashigikira ico cyo murakize ntitubashigikira kandi mu bindi bihugu murabizi ko ari ibintu biteye imbere kandi birimo amahera kandi birimo ubuzima nta nakandi kazi bukwiye no gukora ako konyene kabagakwiye please reka tuyage twumvirize ingene afashwe mu gihugu cacu no Burundi bien sûr kandi umuhungu akiri muto murabibona afise novuga gute don kandi badashigikirwa please kandi ni wewe wo kubashigikira ndabibasavye ya umeze gute sawa urakomeye yego turakomeye akazina nitwa Adela Mugisha Adela Mugisha tana wambaye ASA fashion watubwira amajambo yose yaza Adela Service Academy okay wababwira cyane Adela Service Academy wow Adela watanguye ryari sindi wakera cyane ariko ndamaze igihe ndiko ndakora araheze 2 ans yego ningike cyatumye wiyunjira muri mode ya fashion uri umuhungu na cyane icyatumye ninjira muri mode ya fashion ni ibintu nakuze nkunda kuva nkiri muto ni ibintu numvise nshaka nanje gukora nkaje muri mode ya fashion ego ndashaka kumenya ukibitangura vision wari office yariyo wavuga ati jewe ndibaza dans 5 ans canke dans 10 ans ndibaza ko fashion shora kunshikana genda umuntu nanje nkuko abandi bavuka umuntu avuka afise rêve akifuza ntashaka gushika nanje ndi muri aho biyumvira uko nka créa ibintu by'iwanje nikorera nk'akazi n'abandi ego Adela impuzu zawe zimaze gushika he umaze kwambika abande nibaze kutatanguranye n'aba bamanike twabonye oya impuzu zanje barazigura hari abaza kungurira n'undi ashobora kwifuza ati ndashaka kwambara impuzu yawe nta kibazo arashobora kuza hama nkamwambika ego akambara marke yanje ego marke yawe ushatse kuvuga iyi tubona ngaha cyane ASA fashion atari ASA fashion nta zindi ukora zisanzwe nk'izi twambaye n'ubundi ASA fashion ni entreprise en fait kandi rero hari impuzu turagukora uko byifuza impuzu yose ushaka turagukorera ego par exemple hari ibintu ngaha mu Burundi wacu tutakunze kumenya mu bindi bihugu ntibacambara ry'amakanzu ya mariage vya bikanzu bijya tuja gukotesha araza nko kumustiliste akambwira nkene kanzi nini akayicapa bakayibwira ivyo iwawe birakunda neza cyane birakunda ego biramaze gushika ego biramaze gushikana atari benshi cyane abarundi cyane abarundi si benshi baca bavuga ngo iki birazimvye iki kandi abarundi twebwe nyene nitwe tugiye gushikiranira uko iwacu avant yuko tuja gushikira abandi twishikire twebwe nyene ego Adela urambwiye ko uramaze kubikora ugashaka kwambika nk'umugeni canke iki mugaje ndashaka kumenya wowe uravye ubuzima bwo kubaho nk'umustiliste ibibazo mukunze guhura navyo ni ibihe mwiki gihugu uvuga ati mu Rwanda canke Tanzania canke ahandi ndetse ko ibi bidashika nibihe bibazo mukunze guhura navyo
ibibazo ni byinshi cyane kuko Jean arashobora gukora nk'impuzu kamara igihe atamuntu araza kwigura ico ni kibazo ca mbere ego ariko après iragugwa ikindi kibazo nuko ama entreprise ntashobora kuza ikorane n'abastyliste mu Burundi hari abastyliste benshi si jewe Jean si ASA fashion yonyene hari n'abandi benshi bakora nk'ivyo wowe ariko biragoye cyane kugira ngo bizere abantu biwabo bizere Jean ego ikosa niryo bariva kuri mwebwe ko mushobora kuba mudakora ntuze zanyu neza mimenyekanishe neza ndazi nivyo biva kuri mwebwe sinibaza kuko twe turakora tugashira ibikorwa byacu ngaho abantu bakaza kuko umuntu wenyene niwe arakora amajije gukora agashira ngaho abantu bakaza kuraba ivyo akora ofete ibikorwa nivyo vyidandaza ego ama entreprise akaza akavuga ati twebwe turashaka kubashigikira Adela ni hehe mu gusozera bo kuri bikorwa vyawe cyangwa bashatse kwinjira muri ibi bintu vyawe ko ni benshi banafise don batashitse aho washitse wewe yakwera ubibona ibibazo nyene biharimo ikigo cacu ni hehe bo kuri ibintu vyawe ni hehe bo gukura abashaka kuyagana vyerekeye fashion barashobora kuza rero avenue Nyabitsindu numero 4 canke bakaza kuri restaurant le Flamboyant ego naho nyene turakorera nuko nani baga kazo kamwe eske mwa mufise akantu gashasha muduteguriye ego turiko turategura fashion week izoba muri December ego tuzohakajya aba styliste jabandi bashobore kuzana ivyo bakora hanyuma bimenyekanisha reka tugushimira akoze cyane murakoze cyane nawe turabashimiye cyane bakunze wa Magic TV ubu tuyage naho no mu coach muri make n'umuntu ajejwe vyinshi muri iyi group mugabo ahanini ani wabakocinga cyane ka tumubazi ibibazo kuvyerekeye abamanike biwe akazi kiwe twumvirize uko bigenda so reka tumwakire ivuga akazina tuyage tuzinanye umeze neza yego sawa yego nanje ndi fresh nakomeye akazina Miguel nitwa Jesse Miguel Jesse Miguel ukaba uri umucoach w'iyi groupe twabonye bimaze imyaka ingahe ça fait 10 ans imyaka 10 ubu yeah 10 ans ntanga training d'entraînement ndigisha byose en ce qui concerne industrie ya mannequinat yeah wow reka duce tuhera aho nyene muri mannequinat dushaka kumenya abana umaze muri zo 10 ans kugira n'umwana hari abo umaze gushikana ku kintu ukavuga ati aba bana bamaze gushika kuri iki ndamaze kubashikana aha ariko batanga handi ariko kugira iki nigiki umaze gushikana ku mannequin numwe naho yobumwe ukavuga ati wow je suis fier ego bariho ni benshi hari abakorera mu Buganda hari abakorera mu Rwanda unye ma fashion batambukamwe na fashion nageze kure cyane donc enviage nuko nibi abasanzwe bagitangura ubu unye baze nabo bakore dukore bategeza gushika kure nabo bigenda gute kugira ufitanye imigenderanire n'abahanze cyane abo bo mu Rwanda cyane bigenda gute kugira bibaye bababone ego ufitanye imigenderanire myinshi n'abanyamideli ko ndabimaze imyaka 10 maze gura n'abanyamideli benshi aba styliste aba photographe aba maquilleuse tout ndabifitanyemo imigenderanire myiza nabo Jess nigiki ubona kicishe mannequin mu Burundi nigiki ubona yuko gituma bitagenda ari abavyeyi batari kuri abana kubera ico kintu kitagenda nibiki ubona wewe icyambere coco nuko abavyeyi bategeza bashobora kumenya yuko ibi bintu su kubikora kubera turyoherwe oya harimo education abana bariga barashika kure ari shoboza ubuzima kandi aba styliste naba bakora ama makeup ama maquillage tout barabima ama chance ifo ko bagerageza kuraba batanga ama chance ku bana babishoboye hari ama visage ubona ukavuga ati okay iyi visage irashoboye ari gutambuka haba gukora amafoto haba gukora ama publicité tout umuntu uramubona ukamubwira ati okay uyu muntu arabishoboye donc hari ibibazo byinshi dutegerezwa kugenderako duhereye muri abo ba styliste aba maquilleuse ababambika cyane cyane abari muri industrie ya mode babikorereko babone ko abana bafise ingabirano okay nabajije ibintu bitatu byica
icyambere nuko abastiliste badakoresha abana bacu haba ba maquilleuse ntibakoresha abana bacu nizi industry dufise yaba iz'imiziki zaba z'amateatro nta chance babaha kugira bashobore kuboneka nabo yego okay atanke coach wombwira fashion kuri wewe niki fashion ni ikintu kiza ari gishasha gishobora kuba cabaye ca kera mugabo mumaze kukirenuva kica kiza ari gishasha fashion ija muri vyose haba imfungurwa haba kwambara ukuntu umuntu avuga ukuntu umuntu atambuka ivyose bija en general muri culture yego ku bantu bataba baratahura ico fashion en tout cas wewe ubibayemo kenshi wambwira n'abastiliste experience ya 10 ans ni nini ya cyane kuri wewe usigura gute fashion kugira n'umuntu ariko araturaba babifata ko ari ibintu biri simple ibintu bitegize iyo uvuze ati mu kwambara mu kujya tubwire neza uko fashion yiyumvamo wewe akamaro kayo ukubona bakwiye kuyifata ya deja icambere nuko bomenya ko umaze kumva fashion umva ibintu byose umuntu asanzwe abayemo ubuzima bwa buri munsi uno munsi ushobora kuvyuka nkavuga ati okay ndoga ntawo manza gukoresha reka nkoreshe isabuni isanzwe deja umaze guhindura ugiye muri fashion nuko wakibonye ahantu ukakigira ni ikintu wumva ko cakuryoheye ntikiba ari gishasha kugira ugaya abandi oya koresha byose tuvuze gufungura naho ushobora kubufungurisha amaboko waja muri resto ugakoresha ifurusheti kiyiko byose bija muri fashion n'ubuzima umuntu abayemo bwa buri munsi ni ibintu biryoshe ni ibintu biteye igomwe gukora sinzi ko hari icyo wosaba ku bantu ubona bakunze kwica ku bintu bya fashion cyane ari nka uvuga ati ari guverinoma ari abantu byerekeye muri entertainment y'u Burundi abantu ubona bakunze kubyica n'icyo bahanura je no basaba bagerageze baturabe muri industry bayirabe bagerageze bayiteho batwigiri batubaze ukuntu dushobora gukorana ko dufise abana benshi bashoboye haba mu publicité ntitujyoherwa no kubona haja kwa yandi visage atari visage ndundi ku affiche amakompanyi agerageza twegera atubaze dukore gute mubona two bigenza gute natwe turabe ko iyi industry ya modeling ishobora gushika kure no basaba ko botwegera tukagerageza tukavugana bagatahura abantu bo babwiraho bo kuri bikorwa byanyu ari aba ushobora kuba warakoranye nabo cyangwe muri abanyene cyane muri kumwe reka dukorane naba muri kumwe abashobora gukora ibikorwa byawe ibyo mwakoranye amadefile mu defile ibintu byose ubona vuga ati iyi page bagiye kwiraba bashobora kubona à quel point tuticaye yego barashobora kuja kuri page yacu ya Instagram ni Flame la mode barashobora kuja ko Facebook bakaraba Flame la mode bayibonye barasanga ko ibikorwa byacu byose barabona ko visage akora ama fashion tumaze gukora ama défilé ibintu byinshi baje kuri Flame la mode babisangako reka tugushimira akoze kuduha umwanya wawe akoze nawe